Ndabaramukije cyane bakunzi ba Ntambwe Data TV na cyane mwebwe musabye mukurikirana kino kiganiro igitondo gishasha. Amahoro y'Imana niyo ndabipfurije mu byanyu no mu banyu. Muteramanye na jewe Jean Imana irambona nkabari jewe mpuranda batunganiza kino kiganiro kandi nkabari jewe ndakibashikiriza. Mboneweho kano kajyo keza ko kubaha ikaze muri kino kiganiro cyacu cy'uno munsi. Aho tugomba dusangira amajambo abonekana mu gitabo cy'uwavugishwa n'Imana Yeremiya igice cya 33 duca dusoma duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa gatatu twumva aya majambo ico atubwira. Amajambo avuga ngo ku ijambo ry'umutwe handitse ngo amahoro azosubira kuba i Yerusalemu bakuwe i Babuloni. Ijambo ry'Uhoraho ryongera kuza kuri Yeremiya ubugira kabiri acugaraniwe mu rugo rw'ibohero. Rituhoraho abikora, Uhoraho abirema akabikomeza, Uhoraho niryo zina ryiwe. Uku niko agize ati mpamagara nanje ndakwitaba, nkwereke ibihambaye n'ibyikinze ibyo utari bwamenye. Imana yacu nihimbazwe bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cyacu cy'uno munsi. No majambo dusomye kandi ngomba ko duhagarara kuri iri jambo rivuga ngo mpamagara nanje ndakwitaba. Imana yacu nihimbazwe. Aya majambo mwumva dusomye wanashaka n'iri jambo nyamukuru ngomba ko duhagarara ko aratahuritse arumvikana. Ni jambo nizera ko muri mwebwe mwese muparvenye kumviza kino kiganiro cyangwa se kugikurikirana mushobora gutahura. Muravuze ngo mpamagara nanje ndakwitaba, n'amajambo yumvikana hanyuma mugabo kandi n'amajambo bibonekana uyu abwira uwumuhamagara. Ni nkaho novuga ngo harimo isezerano mukurikiranye, muravuga ngo nanje ndakwemereye kukwitaba. Imana yatumye dutabara kuko ari igihe uhamagara umuntu agafatirwa cyangwa ugasanga ni kamenyere kiwe. Iyo umuhamagaye ku telefone ntiyitabe ugasanga umenga iminsi yose wewe ntiyokwitaba, kumbure sinzi bivana n'igihe aba ariho ico mupfa canke ataba akeneye ibiganiro byawe. Imana yacu nidutabara. Hanyuma ugasanga waterefone umuntu aranse kwitaba, aranse gufata telefone, ugasanga nyene umuntu c'est pas automatique kumuhamagara kugira ngo nawe ace akwitaba. Ariko mugabo ngaha ho tubonye Imana yankuraja itera intege ibwira Yeremiya ngo mpamagara nanje ndakwitaba. Ariko kandi ngaha byumvikana yuko hamwe Yeremiya yoba yari mu bihe yagabanije guhamagara Imana, yaretse guhamagara Imana, yaretse gusenga, akareka kwemvoka Imana, akareka guhamagara Imana, byumvikana yuko Imana kimwe mu mpamvu yashaka gukorera ko ku masengesho ya Yeremiya, ku mitwaro ya Yeremiya, ku byo Yeremiya yari afise yipfuza ku Mana, kimwe mu byari guha urufatira Imana ifatirako nuko ayihamagara. Nca numvamwo yuko aretse kuyihamagara muri iki gihe nayo ntiyokwitaba, ntiyokwirarika ngo yitabe uwutayihamagaye. Imana yacu dutabare. Rero n'amajambo dusomye twabonye ngo ijambo ry'Imana rije kuri Yeremiya ubugira kabiri kandi ngo akiri mw'ibohero. Iki gihe Yeremiya yari yarapfunzwe azira igikorwa ciwe cyo kuvugishwa n'Imana, kuko ivyo yavugishwa muri ino myaka yiwe byari ibijanye n'ihanga ry'Abisirayeli byasubiye inyuma, byataye amabwirizwa y'Imana, bitacubaha Imana, agahanura akavugishwa. Rero buvugishwa butuzuyemwo cakira ibi, cakira umugisha, ibintu bigiye gucamwo, bigiye kugenda neza, ahubwo akavugishwa ubuvugishwa ubuhanuzi buvuga ngo kuko mwayitaye, kuko mwayihevye, namwe mugiye kuzotwarwa mwambukanwe i Babuloni muri nyagano,
ngo kandi muzomarayo imyaka hafi 70 yose mwaratwawe. Ico kintu urumva bacamirira kure abico gihe ntibagomba kw'ivyo bibaba ko novuga ngo bavuga ngo nirikabe birakaba kure yacu, ahubwo n'uwubivugishijwe nawe reka ahubwo tumukorere ko tumugwanye. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, bere ntitubanje kubijamwo cane ibyago Yeremiya yagiye arahura navyo, twarigeze kubivuga mu biganiro byarenganye, no ngaha kandi ntibiri kure yanje no bisoma kumbura umuntu akabica ko atiriwe arateba cane ariko mugabo ntitwava tubitabamwo cane ibyo, kuko hari ibintu bishaka kuri hafi ngaha mbona nanditse byabereye intambamyi, byabereye intambara mu gikorwa ca Yeremiya cyo kuvugishwa n'Imana kwiwe, byamubereye intambara, byamubereye intambamyi. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunze ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno musi, n'amajambo rero twasomye tubonye Imana ibanje kwidondora ivuga iyo Mana uko imeze, akaranga muntu kayo, indangamuntu yayo, uburanga bwayo, ibiyiranga, kameremere yayo, caractère yayo, personnalité yayo. Imana yacu nihimbazwa. Iravuze ngo uhoraho abikora, baravuga ngo nibikora, nibigira. Ayo mazina turayazi ngaha muri societe yacu, novuga ngo ndundi ayo mazina arahari. Uhoraho abikora, uhoraho abirema, hanyuma ntagarukire ku kubirema gusa ariko ngo akabikomeza. Uhoraho ngo niryo zina ryiwe, uku niko agize ngo mpamagara nanje ndakwitaba. Hanyuma singarukira kukwitaba gusa ariko ngo ndakwereke canke nkwereke ibihambaye n'ivyikinze ibyo utari bwamenye. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu tuno munsi, n'aya majambo ngomba ko duhava dusengera ko mu mwanya mugabo nshaka yuko utwara ijambo rivuga ngo mpamagara ndakwitaba. Iri jambo ni ijambo rije ritumbera wewe. Urashobora kuba waramaze igihe kitari gito usengera imitwaro kanaka, usengera imitwaro kanaka, ubwira Imana ngo Mana mpa bino, Mana ntabara, Mana ngirira neza, Mana nyishura. Hanyuma mugabo rero kumbure igihe cyo kwishurwa kwawe kikaba caratebaganye, kikaba caratevye, kuko ibintu byose birafise igihe byashingiwe. Hanyuma hakaba harabaye impamvu utashoboye kumenya, mugabo iyo mpamvu ikaba yaratumye utishuwe, ikaba yaratumye udatabagwa, ikaba yaratumye utaronka inyishu ku mutwaro ufise uri kurasengera, umaze igihe kirekire usengera. Imana yacu nidutabare. Ariko iri jambo niryo jambo nkuzaniye, kandi nshaka ko iri jambo riba ijambo ry'iwawe. Ngomba kubwirabisha ko wa muntu wigeze kuba mu bihe byo gusenga, wa muntu wigeze kuba ku izamu, ubwira Imana ngo Mana ngirira neza, Mana ntabara, Mana nyiyereka. Hanyuma guhamagara Imana kwawe kukaba kwarageze igihe kuraceceka, habaho guceceka, habaho guhora, habaho kurambirwa, habaho kubivamwo, habaho kureka gusenga, habaho gusubira inyuma, habaho kuva mu muhamagaro, habaho novuga ngo ingabire yawe yo gusenga Imana irazima, igenda amazima yongo. Ugeze igihe rero wibereye mu gacerere, umengo byose wararekeranye, byose ni yare, umengo nta kizohinduka, nta kizokwipasa. Ukaba ugeze igihe kumbure icyizere wari ufitiye Imana, ibyizigiro wari ufise ku Mana byagiye bihera. Hageze igihe umengo nyene warambiwe, wabivuyemo n'ibisanzwe, naco bikubwiye, naco gutwaye. Imana yacu nidutabara. Ariko rero iri rimwe naryo ijambo ry'Imana rigarutse kugukangura, yewe wa muntu usinziriye,
yewe wa muntu wibereye mu gihe c'ubugaragwa, yewe wa muntu wibereye mu gihe co kunuma, co guceceka. Twabonye mu kiganiro c'ubuheruka ingene umwami w'Abisirayeli yabwiye abantu biwe ngo ariko burya ngo ntimuzi yuko harya i Ramoti Gileyadi hari ahacu, ariko natwe tugapfa guceceka. Yewe wa muntu umaze iminsi ucecetse, yewe wa muntu umaze iminsi wagabanije umuriro wo gusenga, yewe wa muntu umaze iminsi waretse guhamagara Imana, kubwira Imana, ni wewe ijambo ry'Imana rivuganye nawe ngo mpamagara nanje ndakwitaba. N'isezerano Imana ivuze ubwayo ngo subira uhamagare, subira ubyuke, subira wishiture, subira usubizeho igicaniro c'amasengesho, subira usubizeho ya myanya yo gusenga, subira usubizeho ya myanya yo kwisonzesha, subira usubizeho ya myanya yo guhamagara Imana, kuko n'igihe c'uko Imana igomba ikore. Ariko mugabo nubwo igihe co gukora kw'Imana kigeze ku buzima bwawe, nubwo Imana igomba izanwe no kugutabara, nubwo Imana igomba igutabare, nubwo Imana igomba ihagurukanwe no kugutabara, hariho ikintu kibuze. Muri ino minsi uri mu gacerere kadasanzwe, muri ino minsi uri mu ntege nke zidasanzwe, muri ino minsi nturiko urahamagara Imana, muri ino minsi nturiko urasenga, muri ino minsi nturiko uributsa Imana ya mitwaro yawe. Kandi ijambo ry'Imana muri Yesaya rivuga ngo yemwe abibutsa Uhoraho nimugaceceke, kandi nawe mushishikare mumwibutse kugeza igihe azobishura. Kuko yavuze ngo kubw'i Siyoni sinzocereza, kandi ni kubwa Yerusalemu nzoguma ndahasengera, nzoguma mbwira Imana ibya Yerusalemu na Siyoni, ingene hatewe, ingene hakengerewe, ingene hasuzuguwe, ingene hasambuwe, ingene abansi baho basigaye bahagaraguza agati. Nzoguma mbwira Imana kubw'i Siyoni no kubw'i Yerusalemu, sinzoceceka, sinzocereza ku murango no mw'ijoro. Nzoguma senga Imana, nzoguma ndayibwira kugeza igihe izohahindurira ishimwe mw'isi. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cacu kino munsi, nano majambo bitari bukunde ko tubandanya cyane ngo tuyavuge ku mwanya muremure, ariko mugabo ndumva ko iyo bija hose iri jambo rirafise bene ryo. Muri aba bantu bose bagiye kuzokurikirana kino kiganiro, muri mwebwe mwese muparvenye gukurikirana kino kiganiro, ndemeza neza ko icavuganye nanje mu mutima, ko ijwi ryakanguriye umutima wanje rikandongorera kukubwira no majambo, ndemeza ko aya majambo afise bene yo. Muri aba bantu bariko barakurikirana kino kiganiro harimwo abana ya majambo arayabo muri kino gihe bacecetse, bacereje, baretse guhamagara Imana, kuko umengo hari iminsi bahamagara Imana ariko Imana ntiyakora, Imana ntiyatabara. Ariko nibuka igihe cy'umukozi w'Imana ariko aravuga kuri iki kijanye no gusenga, aravuga ngo amasengesho nubwo wosenga ay'iminsi 3, ay'iminsi 7, aya 21 jours, aya 40 jours, hari n'abasenga ya minsi 70, ay'iminsi 90, hari n'abasenga ay'iminsi 100. Imana yacu nidutabare. Mugabo aravuga ijambo rikomeye, avuga ngo nubwo wobona umengo nta mwimbu wayo ubonye ubwo nyine, nubwo umwimbu w'amasengesho utoca uwubona ubwo nyine d'urgence sur place, ariko nagomba kubwire ngo mu byo nakurikiranye, mu byo nagendereje, mu byo naravye, misi yose ndabimazemo ibintu byo gusenga, nasanze amasengesho utereye muri environnement spirituel yawe, mu kirere kimwe, mu mwisi mwene, niko abandi bavuga ngo amasengesho umugororotsi asenga agira ikimazi kuri byinshi. Muri kubu
no muri kazoza, kuko hariho amasengesho agenda agategura imitego muri kazoza. Imana ikaraba ibyo uri kurasengera ubu ukeneye ubu, igasanga nibyo urabikeneye, ariko hariyo imbere muri kazoza hariyo imitego, hariyo ibyago n'ibyaduka bizogutega bigutegeye kuri ibi nyine uri kurasaba. uri kusaba imodoka nziza, uri kurasaba V8, uri kurasaba kugira amazu meza, akazi keza. natwe bwo dukundira ivugabutumwa ryo muri media, turakenera kugira amashene akurikiranwa n'abantu benshi, ibihumbi amajana, imiliyoni zingahe, navyo bibaho. Imana yacu nidutabara, turagomba yuko tugira imbuga zikurikiranwa n'abantu, tukabona ko ubutumwa bwiza turiko turacisha kuri ino mihora bukurikiranwa n'abantu benshi, bugashikira abantu benshi, kugira ngo twumve ko tubaye suraje, kw'ibyo twahawe kubwira abantu byashikiriye abantu. ariko nkashobora gusengera ibi, nkaguma senga kandi ngashimika vuga ngo Mana kuza media ndiko ndakoreramwe, ndashaka kubona ariko abantu ibihumbi ijana, ibihumbi amajana, ndakeneye kubona ariko miliyoni uri kurankurikirana. Mana birambabaza ushira ko video ugasanga kumbura heza ukwezi kose nta n'abantu ijana bayiravye. none ga Mana kubera iki ibindi byo bitagira ikimazi babiraho? ibyo nkabisengera Imana igaciraba ibyo bintu nkeneye muri kubu, hamwe no birongo kunyene meze, igasanga hari intambara mu myaka 2 cyangwa 3 izoza nzogwana yo kubera ko nabaye novuga ngo rurangiranwa, nabaye icamamare, namenyekanye. ugasanga ari amageragezwa azozanana muri ino media, abazopinga, abazokritika bino, abazovuga ibi na biriya. murazi ko tukatagutorera, mugabo Imana ikaraba ati ni koko ibi bintu uri kurampamagarira gukora, yewe janje ndabibona kandi birakenewe, ariko aya masengesho usenze ndayarungitse mu myaka 5 iri imbere. abanza agenda ategura imitego hariya, hariho ibyo utazoshobora kwihanganira, hariho uruvugo utazoshobora kwihanganira, hariho irementa utazoshobora kwihanganira, hariho intambara utazoshobora kurwana. ariko reka mbanze ngende ntegura iriya mitego, hanyuma mbone kugaruka ndabiguhereze. Imana yacu nidutabare. igihe kimwe nigeze gusenga amasengesho, ndibuka ariko nari nafashe amasengesho y'iminsi 10, niga mu w'10, nari nkoreye kuri rino yerekwa rivuga ingene ba Daniyeli ngo bafashe iminsi 10 ngo yo kubaho mu buzima bubishe, ngo bajya insoromano, isogo, irengarenga, inyabutongo. Imana yacu nidutabare. z'ibwami i Babuloni, kiba igihe novuga ngo ni igihe cyo kugezwa, ni igihe cyo gupimwa, kugira ngo babone kwemererwa kubandanya babayeho batajya ku by'umwami ajya. hanyuma kandi mfatanya n'irindi jambo riri mu byahishuriwe Yohana ryavuga ngo amarushwa yawe cyangwa se igihe cyo kugeragezwa kwawe kizoba iminsi 10. ndavuga ngo mfate amasengesho y'iminsi 10, ndirira Imana, nsenge, nshimitse, ngende ico gihe nanditse ikete, ndanashira muri envelope, ndafunika, inyuma cyandika ariko nandikiye ngo au chef de la Birke canke BIRC, yari abreviation na fondafonde. ko navuga nti asangwa mw'isi hari abajejwe novuga ngo eta majoro, hari abajejwe novuga ngo komisiyo ijejwe gukemura ibibazo byihuta, hari inama nshingamateka, hari inama nkenguzamateka, asangwa kandi habaho kumbure deje wa banke, ministre wa finance. iyo bija hose mw'ijuru siho hari novuga ngo gouvernement itari bien organisé. ndavuga ni numva no kwandika ni adresa ku mukuru arongoye iyo BIRC cyangwa Birke mu ijambo rimwe. iyo Birke rero nagombye kuvuga mu majambo ko ari au chef novuga ngo au chef de la banque d'intervention rapide de dossier.
niko nagifunze mu kwizera ndavuga ni ibintu nkeneye, ni ibintu bikeneye amafaranga, ni ibintu bikenewe yuko nandikira umukuru wa finance Imana yacu nidutabare. Urumva nyene urazi ko Imana ikorera n'umuntu mu kwizera agize. Hanyuma rero senga gutyo, ico gihe ndafata amakaye yose mu mwaka w'icumi yari make yari amakaye hafi 20, ndayatwara ndayashira ahantu mu nzu. Umuntu yari yaradutije icumba twasengeramwo, umumama araho, ndavuga umumama mugabo kandi urumva ari umumama afise umugabo, urumva nyene ni umumama n'umupapa urwo rugo canke se iyo couple. No kuvuga nasenga ntahaye, ndavuga nizosubira gutaha muhira ayo masengesho aheze. Ndasenga ayo masengesho. Muri ayo masengesho haca haza umuntu. Uyo muntu aje azana ijambo. Mugabo iryo jambo sibyo yasiguye, aca avuga ngo ivyo bintu uri kurihutisha we urabizi uburemere bifise, urazi iyo bizozanana, urazi iyo bizoca, ufise amashuri angahe muri geography. Ndamwibuka ico gihe yitwa Masabo Armere, kumbere kubona twabanye muri biriya bintu barabizi canke baramwumva ahandi baramuzi, mugabo ivyo niko ndasengera ntavyo bazi. Iyo envelope yari ngaho urabona nyene musenze muri mu masengesho, mwicaye ku karago kumbura abasanzwe babizi barabizi. Iyo envelope naho yabiri muri Bibiliya gutyo bizinguriye, ntabwo banagira ko navuga nti inyuma handitse ko au chef de la birque, kandi birque nta nimwe azicarico, bazo kwiyumvira icarico bakiburi. Urumva nyene nta ngorane, ariko ico gihe aravuga numva ariko avuga byari ngo ufise amashuri angahe wewe ndagucapire mbanze ndakwereka iyo bizoca. Ivyo bintu reka kuvyihutisha, bizoza mu gihe cavyo. Ndiko ndategura opodium uzohagararako, ndiko ndategura ikibanza. Hariho imitego, hariho abansi, hariho ibibigwanya, hariho na biriya. Ndiko ndategura imitego iri mu nzira, bizoza nzobikora buhoro buhoro. Imana yacu nidutabare. N'amajambo kandi ari hariya n'isezerano rya kera. Imana yabwiye Abisirayeli ngo abansi banyu nzobamara, nzobaherengetera, nzobahonya buhoro buhoro, buke. Ntimwiteye ko nzotarabikorera umunsi umwe, wapi, nzobikora buhoro buhoro. Iryo jambo twararivuze ko ngaho kuri runo rubuga rirahari, uwokenera kurikurikana kumbure ryose atwandikiye muri message aho kuri WhatsApp, mubona ngaho muri description y'iyo video, muca mubonamo WhatsApp yayo, hanyuma mugaca mubitubwira tukaciraba. Tuba tuzi ingene twayise, umuntu agaca yikurungikira kuri WhatsApp, ukritse ko tuyiraba neza atangorane. Imana yacu nidutabare. Ico gihe numva ndishuye mbere rya kete cyane ndarinyegeza ko mbonye umenga Imana irakaze, navuga ntahavaza aritora iryo kete, havaza kuritora. Imana yacu nidutabara, hava ari inyakarita biri imbere y'abantu. Uko ico gihe muri iyo misi 10 harabayeho abaje turafatanya, bene data kwa dusanzwe dusengana mu mugwi w'abasenzi, turararana tugira igitaramo c'ijoro rimwe. Mugabo je cambandanya ya programme yanje nari nsanzwe ndimwo bansanzemwo. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero ca ndayibika ya kete ndayinyegeza muri Bibiliya, mugabo ndumva ati Imana ivuganye nanje kwizobikora, kandi igihe cavyo gihari, ariko kino gihe ko bitaragera. Imana yacu nidutabare, kubera hakiri intambara ndende nyinshi zikomeye zikwiye kubanza gutegurwa. Kandi mu by'ukuri ico gihe niga mu w'icumi, hari muri 2008, murumva muri 2008, murabona ingene ubu yangana, murumva imyaka ihaciye, murumva ko iyo bija hose. Maturité mfise ubu siyo nari mfise ico gihe. Nari nkiri nyene akana karutse, bishushe cyane byo kuvuga amazina. Aha naranditse amazina, ndafise igitabo kitari gito kirimo amazina ngira ngo novuga nk'amasaha nk'atandatu. Uretse ko ubu mbere nyene nifuza ko zobanza gufata ayo mfise nkazobona gukomoza yandiko, kubera iyo mpano yo kuyakomoza irandimwo indimwo. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Rero ngiye muri byinshi ntagomba kujamo, mugabo nari mfatiye kuri iryo jambo ry'ingene ushobora kuba warasenze igihe kirekire usaba ibitangaza bica biba none
ubu nyene, ariko mugabo Imana agaca ifata ayo masengesho ikayarungika mu mirika zoza, ikabanza gukuraho intambara zihari. Ubu rero ikaba yagomba rero ikorero ibya nonaha iby'ubu nyene, mugabo nawe ukaba ucecetse. Wa muntu wigeze gusenga ubona umengo ntiwishura, aho buryo ntiwosanga Imana ikweretse ku gicapu ugasanga ya masengesho wasenga hari ibyo yagiye gukora hariya. Ubu rero hageze yuko usenga ayo guca rero igirani icuncura iby'ubu, mugabo nawe ukaba wabivuye. Iyo niyo ngorane ufise muri ino minsi, warahoze, waracecetse, waracereje, kuko wibereye ahantu mu mbobane, wibereye ahantu mw'ibohero nk'iryo Yeremiya yari arimwo, abona umengo nyene nta kundi nyene bizohava biherera ngaho nyene. Ariko Imana irasubira kumukangura ati yowe Yeremiya, umviriza, naho ukiri mw'ibohero nduhoraho abikora, ni jewe nibigira, ni jewe bikora Imana, ni jewe mbikora, kandi ni jewe mbirema nkatako nkabikomeza, ni jewe niryo zina ryanje, jewe uhoraho. Uko niko ndakubwiye, uko niko mvuganye nawe, ngo mpamagara ndakwitaba. Reka kureka kumpamagara, wibaza ko kiriya gihe ntakwitavye, ariko kandi narakwitavye. Naciye hariya imbere hariyo imitego myinshi nateguye. Yewe Yeremiya we, erega narakwitavye, nawe wagumye integereye mu bibonwa n'amaso y'umubiri, ariko hari ibindi byo mu isi y'imwemu nabanje gutemagura, nabanje gucagagura, nabanje gukuraho. Yeremiya, narashika kuri ibi rero wewe ubonesha amaso y'umubiri, kuko wewe ubona ibiri hafi nk'inkoko, wewe ufise vision igarukira ku zuru. Imana yacu nidutabare, none waciye ureka kumpamagara, kandi nanjye mfise umwete wo kukwitaba. Niwampamagara ndakwitaba. Imana yacu nidutabare. Ne data bakoze ba kino kiganiro igitondo gishasha. Burya rero byavuye binyohera, sinabifise umugambi wo kuvuga iminota myinshi nk'iyi, ariko mugabo nyine nta kundi, reka dusenge Imana. Mbega wowe uri muri uyu mugwa bano bantu batariko barahamagara Imana, kandi bari kuvuga ngo mpamagara ndakwitaba, ndakwereka ibyikize, ibihambaye, ibyo utari bwabone, nivyo ngeze gukora. Iyi ni sezo yo gukora ibikomeye, ibihambaye, ibyo utari bwabone, ibyo utari bwumve. Iyi ni sezo yawe, ariko nuko utabimenye. Iyo ubimenya ntiwari guceceka, wari kugumuhamagara Imana. Mana, ngwino nditeguye, ibyo uri bunyereke, ibyo uri bunkorere, ngwino. Imana yacu nidutabare. Nare nibasanga uri muri uyo mugwi, ucubwira Imana ati Mana, nagarutse, mbabarira kuri ino minsi nari maze nihaye ikonji, nari maze iminsi nabivuyemwo, byarangoye. Urazi Imana kundi yavuze ngo wowe nzihora gusutama yozimara, natwe uduhoye amafuti yacu, kandi none niwe wavuze ngo ntiwo kwamuratsa iminsi yose, hamwe wo kwamuratsa iminsi yose wotumara. Kuko twebwe abantu twihuta kurambirwa, twihuta kubivamwo. None Mana, ndagarutse ngwiza ku mbabazi, amaraso yawe mbonekeko, umparire, unyeze, untunganye, umpindure. Ndagomba gusubira kuba mu mwanya wo guhamagara. Hamwe wobwira Imana, bica bishobora kugenda neza, kuko iki ni igihe cyo gukora ibyo utari bwabone, ibyo utari bwamenye, ibyo utari bwumve, ibihambaye. Iyi ni sezo Imana igiye kugukorera ibihambaye, wari umaze igihe kirekire urindiriye, ariko nayo yari yarindiriye kugira iyo maturite, kuba umuntu akuze ashobora kubisiporta, ashobora kubigendera. Kuko uri nawe yavuze ngo ikibazo ku Mana ngo si ukuguha amahera, ahubwo ikibazo ni ukuguha amahera hanyuma igaca igutakaza, ikaguhomba kubera amahera. Nayo hakwiguhomba kubera amahera, yemera kuguhombya nayo wari ufise, kugira ngo ubanze ukomere, ubanze ushirire umugani w'abaraho, ubanze ubone kure.
hanyuma rero ukibona kuyaguha ayo mahera uyakoresha neza no mu kwagura ubwami bw'Imana, udashobora gukubebwa nayo. Niba ibintu nariko ndasengera ico gihe byari ibintu byinshi kandi bihambaye, mu by'ukuri bundemeza neza yuko kuri iyo myaka nari mfise ntari guhava nshobora kubigendera, ariko mugabo rero ubu nizera yuko ndiko ndagera. Imana yacu nidutabare. None rero bene data dusenga Imana, nibaza ko wamaze kumva aho uherereye, niwabwira Imana ibyo uyibwiye yiteguye kubyumva. N'umuhigwe rero umuntu afashe ingingo gusubira guhaguruka ngo abwire Imana. Uyu muntu n'umuhigwe kuko Imana igiye kubimukorera, igiye kubirema, igiye kubishiraho, igiye kubirema ibikomeze, ibikore, ibishireho, bibeho, kuko byose birayigamburukira. Ariko n'umuhombe umuntu utagiye kugenda gutya kubera urumva nyine ntavyizorema, utayihamagaye ntizoza, niwayihamagara izoza. Mwami Yesu tugushimiye cyane ku bw'ano majambo twumvise, kandi adusubijemo ivyizigiro, asubiye kudutera intege ngo duhaguruke, tuguhamagare, tukubwire, tukubarire, kuko nawe uzanywe no kutwitaba. Uduhaye audience, uduhaye umubonano. None rero umuntu yemeye kwakira uyu mubonano, akaba avuze ngo nari maze iminsi mu ntege nke, narabihebye, narabivuyemwo, nari narihaye ikonji, ariko ndarivuyemwo, mbabarira kuri ino minsi yose nafashe ikonji, ngarutse gusubira kuba kwizamu, umubonano mpaye ndawakiriye. Ngarutse kugira ngo mvugane nawe, nkubwire ivyanje nawe ubikore, ubireme, ubikomeze. Ibyo ntari bwabone, ibyo ntari bwumvisha amatwi yanjye, ibyo ntari bwamenye, nongere mbimenyeshwe. Uyu muntu tumugirira neza, umutabare, umubere byose muri byose, mu izina ryawe ryera Kristo Yesu, no Kristo tubyizeye. Amen.